Black Entertainer TV. Nk'uko bigaragara umuhanzi Bruce Melody byamaze kuboneka neza ko yamaze kuva muri 150 AM. Ati none bimeze gute? Ubwo yandika kuri status yiwe ya Instagram hariya ukabona ko yanditse avuga ati coach akeneye coach. Ubwo bivuze ngo Coach Gaël nubwo ari manager wiwe nawe akeneye uwumumanazinga. Ukabona ko Bruce Melody ku ma platform yiwe yamaze gukura kuko ari umuhanzi ari muri 150 AM. Ukabona ko yamaze kwemeza neza ko ari umuhanzi yigenga kugera uno musi. Ibyo bintu byose byatanguye kuva aho aya Summer Country atanguye kuba, kuko aho yari mu kiganiro n'umumenyesha makuru yitwa Irene Murindahabi niho yamajije ati none wewe bino bintu urabibona gute tubona The Ben agenda na staff y'abantu benshi muga wewe ukisanga mugenda muri ibake. Niho yavuze ati uno munsi ibintu aho bigeze natanguye no kugiramwe ubwoba kuko n'abasanzwe bamanazinga usanga bariko bitambira indirimbo za The Ben. Mwabantu mwe ibintu bimaze gufata iyindi ntera, ibintu bimaze kuja ku rundi rwego, aho ubona umuntu mwari muri kumwe amaze kuba afana undi muntu urumva ko ibintu biba byatanguye guhindura isura. Zitugiye kubana mwa kino kiganiro ni Taisi the Winner, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Make sure ko wakoze subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro byaha zaza. Reka rero nongere ndaguhe ikaze na mwaramutse kuri Black Entertainer TV. Wewe wahisemwo kudukurikirana, ndakubwire ko uri umuntu w'agaciro cyane, uri kibasumba wacu. Ati rero bimeze bite? Umuririmbyi Bruce Melody hariya ibintu bikomeza kumunyererana, bikomeza kuba bibi cyane. Wenda abantu benshi bavuga ati bafise ibyo bamushinja, bafise ukuntu babivuga, wenda ntawo bihagarara ko cyahe ngo amujazinge. Umwe wese afise ukuntu abaye, kuko bamwe bamwagiriza ati ubundi asanzwe adafashanya n'umuntu yikunda, ibintu bigiye bitandukanye. Akavuga ngo yahebye abo bagendanye ba Majid Black, ba Fazo n'abandi benshi. Ukabona bavuga ati urabye timu ya The Ben kuva kera, abo bamenyanye kuva kera n'uno munsi baracyari kumwe, kuko ukabona ko The Ben iyo agiye muri show cyangwa ahandi hantu hagiye hatandukanye usanga afise timu y'abantu barenga 15 bamukurikirana. Urumva n'umuntu w'abantu, n'umuntu afise urukundo rwishi ku bantu nabo bakamukunda. Bigeze kumubaza mu kiganiro yatumiwe kubera iki agendana n'abantu benshi, we yasubije ati mama yanderanye urukundo aturera turi abana benshi muhira, nicyo gituma ntigera nipfuza kuba ndi jenyene ahantu hose imba ndi. Rero ukabona ko Bruce Melody ibisa nkaho byamurangiranye, kuko ugiye kuraba bino biteramo biriko biraba, ukaraba iyi bise Summer Country Tour, ubona ko aho kuvaho bahereye Nyagatare, Bugesera n'ahandi hagiye hatandukanye, ubona ko Bruce agenda akubitwa kagakoni nk'uko yabivuze ngo agiye gukubita agakoni kunda, ahubwo byarahindukiye abariwe bagakubita, kugeraho ubona umanager wiwe Coach Gaël ariko atamba indirimbo za The Ben. Ukabona ko byamaze kumurangirana neza, kandi ukabona ko ibara ryagiye kugwa. Rero ukuntu byo babivugwa nuko mu Coach Gaël ashobora kuja muri team ya The Ben akaba aja kumumanazinga. Rero ikibazo nza kwibaza, none ni agenda muri team ya The Ben ko The Ben nawe asanzwe afise abantu biwe kandi ari benshi, ubundi ashoyemwe amafaranga azohora asaba ibice bingahe? Kubera kubona ko
timu ya The Ben abantu bumvikana, n'abantu bahuza, nyimba bakoze ibiteramo bose barasangira nta kwimana ntaki. Rero ugacuza kuraba ugasanga nka Coach Gaël kuko yamanaginga umuhanzi nka Bruce Melody, ubwo wenda harimwo n'abandi ba Element, ba Kenny Soul n'abandi, mugabo mu nyuma baza gutandukana ku mvo zitabavuye ko, kandi ibyo byose bakavuga ko umuntu ashobora kuba yarabiteye ari Bruce Melody, ukabona ko yagiye adahuza n'abo ba Jene kubera ko bivugwa ko ari we yoba yari yabazanye muri 150am, noneho bigatuma nabo bavuze ati reka tubivemwo. Nkakwibutsa ko n'umuhanzi bita Loskana nawe yari muri bo, mugabo bikarangira asohotse mbere, we yasohotse mbere, nyuma mbere yuko ba Kenny Soul bavamo, mbere yuko ba Element bavamo. Rero ukabona ko wewe ibintu byaje kubonekana cyane ko atakiri muri 150am imbere yuko abo bandi biza kugaragara. Rero ahantu bigoreye iyo bari mu itangazamakuru, yaba Bruce Melody, yaba Coach Gaël, yaba n'abandi, ntibigera bemera ko ibyo bintu biba, ahubwo bamera nk'ababihishahisha. Iyo ubibagije ko bakamera nk'abakuzana mu yindi sije, ariko uno munsi bikaba byamaze kujya ahagaragara, aho ubona umuhanzi Bruce Melody yamaze kuba afuta kuri mbuga ziwe nka zose ko atakiri umuhanzi wa 150am, akaba yamaze kubikura ko, ukabona ko uno munsi ari umuhanzi yigenga, aho yandika ati coach akeneye coach, ni kuvuga yari yamaze kuvuga ati aha na manager wanje akeneye uhundi mu manager, kuko ibyo akora ntabwo biri ku murongo. Rero urumva umaze kuba usuzugura manager wawe, ubu umaze kubona ko atakintu na kimwe ukimukeneye ko cyanye atahantu na hamwe mu gihuriye. Rero ukabona ko bameze nk'abari ko batujijisha, ukabona ko bamaze, uriya bamwita Kenny Mugarura, akaba asanzwe anawe nyine ari muri timu ya Coach Gaël, asanzwe ajejwe gutunganya ibintu n'ibindi muri 150am, akaba yamaze kwandika avuga ati dushaka umuririmbyi yinjiza amafaranga menshi, ntabwo dushaka umuririmbyi uzi kubyina. Ariko nawe narazi kubyina, mugabo asanzwe yinjiza amafaranga menshi. Rero ugacubona ko ngaha hantu harimwo akandi kantu ko kuhuvya abantu, bagume babona ati Bruce Melody ari muri 150am, kumbe nukubesha, kuko ugiye kuraba nubwo uvuga ati yinjiza amafaranga menshi, ego yinjiza amafaranga menshi, mugabo akinjiza amafaranga menshi kuri aba bana bato, kuko Bruce Melody ntiwovuga ko yinjiza amafaranga menshi kurusha The Ben. Ndakwibutse ko umuririmbyi Element uno munsi amafaranga acaginga abantu bamutumiye mu giteramo, ko acaginga amafaranga menshi gusumbya Bruce Melody, kuko wewe nta muntu barinda kubija inama, ni wewe nyene ubwiwe avuga ati je mutampaya ya sinza. Muga iyo uri muri rebo, igihe rebo yonyene niza kuvugana nayo ikaza kakubwira ati bimeze uku, kandi ntuburi bwanke kuko uri mu minwe yabo, canke novuga uburi mu gikiriza cyabo. Rero urumva ntushobora kuduza ibikiriza. Rero ukabona ko Bruce Melody bisa nkaho byamurangiranye, naho basigaje gukora iyo samatuwa ikibandanya, ariko bigaragara ko mu mibanire myiza boba bafise na Coach Gaël. Je twari kumwe kino kiganiro ni Taisi the Winner, nayo channel ni Black Entertainer TV. Make sure ko wakoze subscribe, ugakola like, comment, amena share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro by'ahazaza. Ciao ciao.